nashaka ko ubufasha birangoye cyane ndarwaye cyane bambwiye ko mu gukira mpaka nje hanze none amahera ntiturayaronka ariko iminsi iragenda vraiment kandi niko abandanya aremba cyane aha nama mu bitaro aha nirirwa ndarira rero nk'ubu kumva mvuga aha ngwaye ntuza akababare ku mutima hari igihe araba akarabuka hari igihe araba hari igihe utajyama mu ijoro hari igihe ajyama ku mutaga nuko mbayeho aha narataye umutwe yego uruhara rw'abaririmbyi muri kano kanya ubona rugwaye mwaramaze kwebura ko atabaririmbyi babashigikira canke naho hari abaririmbyi bagifise umutima bariko rafasha. So nimejitahidi kuongea na wengi, kutafuta wengi, niliowapata ni wachache sana. Lakini kuna wenye wako na bado wanasaidia kuchangia, mfano kama Yoya Jamani, Bikio, Black G, wasanii wenye wanasaidia kidogo kwa jinsi wanavyoweza wao. Hari amalabel, hari n'abaririmbyi bakomeye ngaha mu Burundi haba Natacha, reka ndabavuge aba bigfizzo bandi bose tubona ko bakidumu abantu bafise uburyo tumaze kubona ko muziki umaze kugira aho bagejeje. Mumaze kubitura. So mimi kiukweli upande wangu nimeendaga nikafika kama kwa Natacha wakaniambia ngoja kuandika barua nikaheshimu hicho kitu nikaandika lakini mpaka sasa sijapata feedback. So kitu nilifanya nikafika naona bora niweke mikono wa president wa Amical des Musiciens. Yeye ndo akimbia yani awatembelee wote juu sisi wote tunamheshimu. Akimfikia Fariazi atazungumza naye kiurahisi. Mimi ni msanii mwenzangu lakini yeye president wa muziki lazima wamsikilize. Kuki natango kugira nadhani tango mantanga amajana 5 kuindwi imwe amajana 5 kugira mpererwa ndatabaza abavyeyi bamfasha abarundi abayisilamu abakirisi baramfasha ufise ijana kama ufise amajana 2 mugabo twabampaye twose n'ubu yahera ngaha mu bitaro kugira ko ntegura bambwiye ngo kikuru kugenda hanze kuko amafyigo yose yaroneka yose nta rimwe rikomeye mugabo amahera yose baramaze kunterera yahera ngaha mu kwa muganga niyo ngoramwo ibikoresho ingwara imiti nuko mbayeho aha n'urugo nararutaye namanga mu bitaro yego. Mwiriwe mwese abakunzi ba mukubito n'ibyo arakomeze neza ubuzima ni ikintu gikomeye cyane umuntu aravuka agakura Imana ikamuhezagira ariko ikintu tugiminsi yose twama tuzi ko didasezerana n'amagara mbega uno munsi ndimba ukomeye amagara ameze gute ubutunzi bwa mbere umuntu yabivuze neza avuze ati n'amagara Bob Marley niko yabivuze ni naho uno munsi twavuye turi tukaza kuraba umwe mu baririmbyi babikoze neza umwe mu bakomedi bakoze ku ngufu idasanzwe bagize icyo bafashije imitima myinshi ariko pour mama muri no mwanya amagara yiwe atameze neza akaba ari Karim Babel nkuko mubibona ngaha mukamuzi bamwe barazi ikibazo afise abandi ntaco bazi ariko twaje kumuraba numwe mu bantu bagwaye amafyigo nkuko musanzwe mubizi yasavye ubufasha bw'abarundi gwera kera mbega puro mama yataye bimeze gute niki abarundi bamufasha mbega hari cyizere ko azokira ndakubwira ko mu ngufu nkeya ziwafise yemeye kutwigorera agira akajambo kamwatubwiye ndakura musakari mumeze neza urameze neza. Okay. Karim, umaze igihugu ariko kimwe cya mbere no kubaza Karim Paul muri aho byatanguye naho bigeze wiyumva gute bitera bikomera cyane canke niki kintu sabarundi je nashaka ko ubufasha birangoye cyane ndarwaye cyane bambwiye ko mu gukira mpaka nje hanze none amahera ntiturayaronka rero amahera asabwa nangahe batubwiye $20 $20 amarundi ni 60 millions kugeza n'ubu nta muntu n'umwe uraronka gufasha umuririmvyi Amical des Musiciens niyo yabatwara mwaba mwarayiteye akamo hoho nimba mwarayigateye yabafashije iki nanakimwe vre wari ufise abaririmbyi benshi b'abagenzi
kandi mwagendana hoho baramaze kugarukira ko hari ico barakora kugira ngo bagufashe muri kano kabari urimo abafasha ni bakeya ni Black G Lopsi n'abandi bakeya gusa none Karim niwe nitwoteba cyane ngira turafise abakugwaje niyo tuza kubaza ibibazo byinshi bikomeye wogira ico gufasha vyo genda gute wese kwa nukuri kubera amaze kugwara imisi myinshi cyane ndababwira ati reka tumazanye n'abamugwaje kuko ni na Karim mu kanya gato agomba aje kumugira dialyse bamutera andi maraso mashasha ndabwira ko kundwi nkuko amakuru dufise kundwi bitwara amahera 500 gusa kumutera andi maraso mashasha dushizemo ama oxygene hariya nko cameraman aza kubibereka bimutwara ibindi vyinshi wowe uriko radukirikiranizera ko ubufasha bwawe ari nkenerwa muri uno mwanya nkuko ibibiri bivuga turyoherwa n'abaryoherwe tubabarane n'abababaye kwa kundi ndakubira ko tuguma tubaze umwe bamugwaje vipi bro poa kabisa uko poa mshukuru Mungu urumwe mu bagwaje Karim amagara yubona yifashe gute muri uno mwanya uravye aho vyatangura naho bigeze so onye vitu viko vizuri sana kabisa vitu viko vibaya gisi siku zinaenda na ndio mambo yako yanabadilika kama gisi mnaona hali yake kuna zidi kuwa mbaya kuliko kuwa nzuri inazidi kuwa mbaya sana bibatwara uburyo bwinshi kandi naho muri ko muri vuriza nga muri hôpital militaire turabona ko bisaba amamoye menshi uburyo bwinshi tukiri ngaho nyene mwa muri ko mufashwa nande promoma ko tuzi ko 500 kundwi ni vyinshi twari tangiye cotisation kuvakia mugabo abatera ni bake urumva sajya amahera nyene twari dufise niyo tuko turaguma turakoresha urumva ajya nyene sasa zile ndogo zinapatikana ndo tunatumia au wumva ko nizidoga siko zagenda ziramanuka nuko bigenda byaro umuririmvyi mbega abandi baririmvyi baramaze kugira iciyumviro cyangwa kumukubaha iciyumviro ko bogira nk'igiteramo cy'abagategura ikindi kintu cyo tuma amahera gwira naho baba badafise ubwo buryo so hiyo ideni ilikuwa niko nayo mugabo nilienda kuonana na president wa Mikade Musicien lakini palikuwa watu wengi bado walikuwa hajafiki yani hajaambiwa hiyo habari na mimi ndio nilikuwa niko tight nilikuwa namuuguza vyote yani kupanda na kushuka sasa nilikuwa sina muda tena kusema niende nizunguke na hivi but onye tufisa badufasha nani abagenzi ndio nikifika nasema acha basi mimi nijisukume huko kwa president wa Mikade Musicien ndio mwenye kwa nasaidia hivi leo niko na reunion na tutaongea jioni committee yani kumsaidia Karim Tone kama tunaweza kufanya hata event ya fundraising ndio kumsaidia Karim ya parapita masiku acigiye kinini aciye umwanya munini Karim agwaye kandi Karim n'umwe mu bantu bafise impano ngaha mu Burundi tukiri ngaho nyene mwebwe uwo kenera kumuterera vyo genda gute so ari compte en dollar kode nyoko inje ari compte iyo mu marundi na yindi yari mikash benyoko hapa barashobora kumuterera izo compte rashobora kuzivuga kuri abazumva cyangwa nimero boshobora gucontact umuntu so nimero de contact zogwa kuvyerekeye nani nimero ya compte bancaire najyo zogwa utafika naiweka chini uzocisha hasi ngao kuri nani kuri emission nizera ko ku background baza kubona ngaha muri emission baraza kubona nimero za banke n'ibindi vyinshi ya ndakubwiye utabibeka byo ako turi ngaho nyene nikibazo tubona menga kiragoye kandi niko ubuzima bumeze no munsi umuntu arakomera ejo akayumba mu nyuma akagenda kandi Karimo n'ikintu umwe mu bantu Burundi bwari bwiteze ko bovamo ikintu gikomeye kandi yaranavyerekanye ko yogira icyo akoze ariko tukiri ngaho nyene nkeneye kumenya eske wewe umugwajije ngaha uruhara rw'abaririmbyi muri kano kanya ubona rugwaye mwaramaze kwebura ko atabaririmbyi babashigikira canke naho hari abaririmbyi bagifise umutima bariko rafasha so nimejitahidi kuongea na wengi kutafuta wengi nilowapata ni wachache sana lakini kuna wenye na bado wanasaidia kuchangia mfano kama yeye ya Jamani Bikio Black G wasanii wenye wanasaidia kidogo kwa jinsi wanavyoweza wao hari amalabel hari n'abaririmbyi bakomeye ngaha mu Burundi haba natacha reka ndabavuge aba bigfizzo bande bose tubona ko bakidumu abantu bafise uburyo tumaze kubona ko muziki umaze kugira aho bagejeje mwamaze kubitura
So mimi kiukweli upande wangu nimeendaga nikafika kama kwa Natacha wakaniambia ngoja kuandika barua nikaheshimu hicho kitu nikaandika, lakini mpaka hivi sijapata feedback. So kitu nilifanya nikafika naona bora niweke mikono wa president wa Amical des Musiciens, yeye ndo akimbia yani awatembelee wote juu ile sisi wote tunamheshimu. Akimfikia Fariazi atazungumza naye kiurahisi, mimi ni msanii mwenzangu, lakini yeye president wa muziki lazima wamsikilize. Kwa hiyo hilo swali leo tulizungumzia Cesar after jokes tutafuka tunaweka kila kitu sawa. Ariko abo bandi wegere Natacha gusa na undi muntu wari umaze kwegera bon Fariazi mugabo sinaronse chance yo kumurongaja akorera basatbi naragerageje kubandikira ni benshi cyane ko zishobora kubavuga bose nka twukumva turumva ko ufise n'ikizere kuko umuntu iyo sanga waterera atabona ko bafise ikizere cyo gukira. Tukiri ngaho nyene abaganga buvyo bashoboye kubabwira Karima ashoboye kuja hanze arakira arabasubira kuba mushasha. So ikintu bamugirira ajya hanze wataenda kumfanyia operation toa yale mafigo wamweke nyingine figo, yani wanatoa yote mawili nafika wanamwachia moja. Waganga walituambia ni hiyo kozi angali mdogo, ukienda pale mdialize yeye peke ndo mdogo mwali watu wanaugua pale. So ni kitu kinampa stress, bado iko na avenir, iko na vitu vingi anaweza kufanya na kafanyia nchi, kuna sehemu kunaweza kufikisha nchi uwezo ukajua. So walikuwa wanatuambia waganga kama kuna uwezekano tumtafute namna gani ya kumtoa hapa aende nje amfanyie operation, na ndio kitu tunataka kukimbizana nacho. Tuone kama wanaweza kutusaidia, twende tumchangishe, twende tukamfanyisha hiyo operation. Hiyo operation zobera mu gihugu cyane. So kutokana na gesi sisi uwezo wetu ulikuwa na kwenye tuliweza kuwa na contact ni Kenya ndio kutaenda kumfanyia operation, lakini kama kunaweza kuwa mtu mwingine mwenye kuna idea mfano kama Ulaya mfano kama wapi tutapokea, lakini kwenye tunaweza contact tuko in touch ni Kenya. Bisigura ko abari kwaradukurikirana ka office uburyo bwa bitika avion urashobora kuyemera, unda zori hotel akavyemera, unda ashobora kuriha ibindi bintu. Ni bimwe mu bintu muzi ko bishobora gufasha umugwayi. Ndababwira ko yufashije n'ubutaye kuko ngo yufashije ubikije Imana. Tukiringanya tuma dusa n'abasozera two kwibisa abantu akajambo kanyuma kugira ngo n'ubutumwa ku barundi bose muri rusangi, abakunzi b'umuziki, abakunzi b'amagara meza ku bantu. Icyo nabasaba niki ni kwamba mtu mwenye kama una uwezo wako mdogo unaweza kumchangia, maana yeye leo ni yeye, kesho ni mimi, kesho kutwa ni mwingine. Maisha naendaga hivyo, na yeye mwenyewe alikuwa akupangilia kusema kama anaweza kamka siku moja kaugua hivyo. Usitizame iko vipi, anaishi wapi, ni dini gani, hiyo yote haijalishi. Sababu ni Mrundi, ni mtoto wa Burundi, kila mmoja inaweza kuwa vizuri kumchangia. Na kwa wasanii wote na wahamasisha kama mtu anaweza kupata opportunity ya kuweza kutizama kina Fariaz, kina Natacha, kina Sadbi, kina Mbidata na wengine wengi, mkumbuke hata kuweza kumkumbuka mdogo wetu. Sababu wasanii ni wengi, tukisema hata kila mtu achie 30,000 zinaweza kuwa nyingi. Na hiyo fundraising endapo kama tutakuitisha msanii wote ule utataidi kuja kumchangia mdogo wetu. Sivyo gusa nitkovana ku mugarde maradi we gusa ndababwira ko na mama we ri ngaha. Turashobora kuramusa mama Karim ndakora mukije nizera ko meze fresh. Ego tubabwira ati pole sana kuri no miss mugwaje umwana ngo ndasima. Kabazo kambere nabaza ino ngwara ya Karim yaje gute, mwayimenye gute? Ngwara Karim aje giturumbuka yafatse kuva mu kwa gatanu kwezi. Afata amafigo n'umutima aho nyene ingwara tirabandanya gusika n'ubu. Ni ingwara tubona umengira akomeye cyane. Mumaze kumufata kwa muganga wahabwiye iki? Kwa muganga batubwiye ko ari amafigo, nta muti baragerageze, bakoresha imiti barananirana, kugira bampebuza, barambwira akikuru ni kuja hanze kuko amafigo yose yarononekaye kandi ari muto cyane. Barambaza yafashe gute, yakora iki, nta kimwe yakora, arafise imigenzo yonyene yo gusora, urabona umwana akiri umusore afise ubuntu twiwe, nta bintu bikube bayahora akora nta na kimwe, byari bisanzwe gusa. None umwana ingwara arwaye n'ingwara nini cyane, aha nta muti. Umuti munini ni kujya hanze, bambwiye ngo kugenda muri Kenya, aha ingwara ntibayisoboye ahubwo no gufasha kugira barahema iminsi 2 uko bambwiye.
iyi ngwara nk'iyo imaze hafi umwaka urenga n'amezi rimwe na rimwe usanga abaganga bababwira aho bigeze mbe muraba aho bigeze hoba ariko ararengerana cyane ariko iminsi iriko iragenda vraiment kandi niko abandanya aremba cyane aha nama mu bitaro aha nirirwa ndarira rero nk'ubu kumva mvuga aha ngwaye ntuza akababare ku mutima hari igihe araba akarabuka hari igihe araba hari igihe utajyama mu ijoro hari igihe ajyama ku mutaga nuko mbayeho aha narataye umutwe wowe umaze kwitura inzego haba muri komine canke ahandi hantu bashobora gufasha abantu kugira ngo bafashe kino kibazo cyane yego naratabaje n'abantu bamfashe kuko naherewe naratanze amara kugira ngo mperegwa ndahererwa ndatabaza abafasha bamfashe banterere umwana wanje ingwara yamufashe iteye ingorane nini cyane kuko natangiye kugira inzu natanguma ntanga amajana 500 kuindwi imwe amajana 500 kugira ngo mpererwa ndatabaza abavyeyi bamfasha abarundi abayisilamu abakristo baramfasha ufise ijana kampa ufise amajana 2 mugabo twabampaye twose n'ubu yahera ngaha mu bitaro kuko nako ntegura bambwiye ngo kikuru kugenda hanze kuko amafyigo yose yaroneka yose nta rimwe rikomeye mugabo amahera yose baramaze kunterera yahera ngaha mu kwa muganga niyo ngoramwo ibikoresho ingwara imiti nuko mbayeho aha n'urugo nararutaye namanga mu bitaro hari amashirahamwe menshi ndaza abarundi bwo umutima sibake ariko aradukurikirana n'ikihe kintu wabasaba genda basajya bamfashe banterera umwana wanjye nanjye ndamukunda kandi n'umwana n'umurundi azakorera Burundi bamfashe nta kimfasha ntasa afise ngo yo kwita ku rutare nize wenyina n'abagenzi n'inshuti n'imiryango gusa bamfashe bangira ubuntu umwana wanje ave hasi azobakora yo kuri Burundi kuko n'umurundi muri Kenya hoho mumaze batubwiye ko azoja kwivuza muri Kenya mumaze kuvugana n'ibitaro biravuga ko natacha ko tuzi turi mu bihe vya corona bari tayari kumuvura atakugorana nuko batubwiye ngana ko baje turupapuro kuturunka hari ubwo amahera ariko ndaronka mungana baje kukubwira ariko araheramwo kubereka nga mu bitaro no mu bitaro nongenda kukuramwo ingorane zose ngaho kwa muganga imiti bakoresha n'ubu ndabona ntaraduga guma manuka ayo ndonga yose ntaduga guma manuka niki osaba leta y'u Burundi niki osaba baririmbyi bagenzi ba Karim kavyongeye n'abakomeze muri rusange dino kuri bari nari ndabatakambe bamfashe kuko nabone mwene wabo kandi nabona ndumukiyo nta kimfasha nabo bufasha nabo bajofasanya urabona abarundi abantu barahura bakasanga barafashaniza bamfashe bangira ubuntu mama tugushimire ndabifuriza ko mukama bibafasha umwana wana gakinga yego ndiko ndarondera kuko umwana wanje fahaje ndababaye narabuze nirirwa ndarira n'ukuri ari gimva kababara karira nanje nkarira niko mbayeho n'ukuri murakoze cyane tubashimire nanje murakoze kuza kumuna kwa birenge kuza kundaba no kuntera gateka nanje n'ukuri mumfashe mu ntakambere mu ntera gaturu mu bantu mu barundi mu bagenzi mu nshuti bamfashe umwana wanje agende hanze akira kuri micro juste Gael que dreamer from Morisa ndabwira ati muraza kubona kabande ngaho kariko nimero za compte kariko ni nimero za Eco Cash canke na office icubaza za bano bantu maze murashobora kubakontakta office icufasha ijana n'ijyanga murindi ntubonye ngo office 1000 cyangwa 500 cyangwa office 2 tanga office nyene tanga ushoboye kuko ni Imana yakuronkeje ndabwira ati behind the camera ari Kejit photography juste Yolanda Mark bye bye ciao hasta la vista.